Nitwa Niyonkuru Venant mvuka mu Kayanza. Nagize accident nagonzwe n'imodoka haraciye imyaka irenga 2 gato. Bamaze kungonga naciye ntera mba paralize navunise umugongo. Camba paralize amaguru yose ndetse hariho n'ibihimba bimwe byafasha kubaho byafyondekaye birononekara. Baciye bantabariza banjana mu bitaro mu Kayanza biranka. Baranyirukankana ni Bujumbura ngezeyo. Baragerageje kumvura baragerageza biranka. Ndazunguruka ku bitaro bikomakomeye byinshi. Aho hose twagenda turakoresha uburyo bwinshi kandi je nta muvyeyi numwe mfise aho n'umuryango nakuriyemo nyene wandeze bari uramfasha. Baragerageje gutanga utuntu twose bari bafise baragurisha ku buryo bashaka kuraba yuko nyene amagara yanje yosubira kuba meza mugabo bagezeho baraheregwa uburyo ubu yatana ikintu na kimwe basigaranye. Abangonze nabo bari ngaho umuduga wabo uri ngaho nabo bari ngaho kandi nagonzwe n'umuduga uzwi n'amategeko. Rero ikibabaje nuko atakintu na kimwe bigeze bamfasha hose naciye nakoresha uburyo bw'iwanje. Ubu rero umuryango wamfasha ukaba waraherewe atakintu na kimwe usigaranye no kugira ngo baronke itike yo kuza kundaba yondi ubu ntibigikunda. Ico gituma rero abaganga byaragezeho baranyandikira babonye batari bubishobore yo ngaha Burundi wacu barambere ati wewe ja kwivuriza mu gihugu c'Ubuhinde. Kugera abahinde nabo bamaze kubona impapuro bakabona ukuntu ngwaye bashi baturungikira fagitire irimwo ibihumbi 15 n'amafaranga amajana 762 y'amafaranga y'amadolari. Ni kuvuga mu marundi ni miliyoni 31 n'ibihumbi amajana 713,148. Ikiringa abaganga bari bampaye cyo kuja kwivuza hanze gisigaje mu kwezi kumwe gusa kandi nyuma yaho nta kizoho kivuyemo. Rero banyakubahwa niyo mpamvu nagire ntabazi leta y'u Burundi irongowe na nyene icubahiro se Barundi umukuru w'igihugu cacu kugira ngo arabe ikintu yomfasha n'ukuri ndabe ingene noza kwivuza kuko ndamerewe nabi cane. Bantu mwese muri ko muranyumva umuntu wese yoba afise ikintu ashobora guterera si umutima w'urukundo afise umutima w'ikigongo umuntu wese ashobora gutahura uko umubiri ubabaza yogira ico amfashije yumvise hakamu n'ukuri ndaremvye ndamerewe nabi sinicara simpaguruka tambuka byo ntibinashoboka. Rero banyakubahwa mu nyumvire impuhwe ndabakomeye amashi umuntu wese afise ico yotanga amfashe. Mbaye ndabashimira ukuntu byakiriye n'ingene mugiye kubishira mu ngiro nzobone gutabagwa kuvuye ku Mana no kuri mwebwe abakozi bayo mugira umugisha murakoze. Nitwa Niyonkuru Venant mvuka mu Kayanza. Nagize accident nagonzwe n'imodoka haraciye imyaka irenga 2 gato. Bamaze kungonga naciye ntera mba paralize navunise umugongo. Camba paralize amaguru yose ndetse hariho n'ibihimba bimwe byafasha kubaho byafyondekaye birononekara. Baciye bantabariza banjana mu bitaro mu Kayanza biranka. Baranyirukankana ni Bujumbura ngezeyo. Baragerageje kumvura baragerageza biranka. Ndazunguruka ku bitaro bikomakomeye byinshi. Aho hose twagenda turakoresha uburyo bwinshi kandi je nta muvyeyi numwe mfise aho n'umuryango nakuriyemo nyene wandeze bari uramfasha. Baragerageje gutanga utuntu twose bari bafise baragurisha ku buryo bashaka kuraba yuko nyene amagara yanje yosubira kuba meza mugabo bagezeho baraheregwa uburyo ubu yatana ikintu na kimwe basigaranye. Abangonze nabo bari ngaho umuduga wabo uri ngaho nabo bari ngaho kandi nagonzwe n'umuduga uzwi n'amategeko. Rero ikibabaje nuko atakintu na kimwe bigeze bamfasha hose naciye nakoresha uburyo bw'iwanje. Ubu rero umuryango wamfasha ukaba waraherewe atakintu na kimwe usigaranye no kugira ngo baronke itike yo kuza kundaba yondi ubu ntibigikunda. Ico gituma rero abaganga byaragezeho baranyandikira babonye batari bubishobore yo ngaha Burundi wacu barambere ati wewe ja kwivuriza mu gihugu c'Ubuhinde. Kugera abahinde nabo bamaze kubona impapuro bakabona ukuntu ngwaye bashi baturungikira fagitire irimwo ibihumbi 15 n'amafaranga amajana 762 y'amafaranga y'amadolari. Ni kuvuga mu marundi ni miliyoni 31 n'ibihumbi amajana 713,148. Ikiringa abaganga bari bampaye cyo kuja kwivuza hanze gisigaje mu kwezi kumwe gusa kandi nyuma yaho nta kizoho kivuyemo. Rero banyakubahwa niyo mpamvu nagire ntabazi leta y'u Burundi irongowe
na nyene icubahiro Sebarundi umukuru w'igihugu cacu kugira ngo arabe ikintu yomfasha n'ukuri ndabe ingene noza kwivuza kuko ndamerewe nabi cane. Bantu mwese muri ku muranyumva, umuntu wese yoba afise ikintu ashobora guterera, afise umutima w'urukundo, afise umutima w'ikigongo, umuntu wese ashobora gutahura uko umubiri ubabaza yogira ico amfashije yumvise ahakamu. Nukuri ndaremvye ndamerewe nabi, sinicara simpaguruka, tambuka vyo ntibinashoboka. Rero banyakubahwa munyumvire impuhwe ndabakomeye amashi, umuntu wese afise ico yotanga amfashe. Mbaye ndabashimira ukuntu vyakiriye n'ingene mugiye kubishira mu ngiro, nzobone gutabarwa kuvuye ku Mana no kuri mwebwe abakozi bayo. Mugire umugisha, murakoze.